Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye mwebanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka nini ko yariko aravugwa mu gisata ca politike. Ni kenshi hagiye haragaragara ibibazo bitandukanye mu gihugu imbere cane cane aho turavugamwo nk'ikena rya vyinshi mu vyankenerwa harimo igitoro, isukari, ifumbire, ibinyobwa vya Brarudi, amahera mvamakungu ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibi kandi bikaba biri mu bituma bamwe mu ndongo ziri mu bibanza bitandukanye cane cane babihanzwe n'ivyo bibazo bashaka gutanga imihoho, ariko baravye icizere bagiye baragirirwa no bashize muri ayo mabanga bakumva ko batotanga imihoho ahubwo bagomba kugwana paka ibibazo bitorewe inyishu. Uyu rero mu mateka y'u Burundi negake vyashitse bamwe mu ndongozi kandi zari zikomeye cyane cyane abahoze barongoye leta batanze imihoho. No mu minsi heze mwarumvise ko umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca ngo yashatse ivyo gutanga imihoho gusa ntiyaza koroherwa n'ivyagomba kumushikira kuko ngo yarabamenyesheje umurwi umwe ugizwe n'abagenerali ndetse n'abandi bose bakurikiranira vya hafi politike y'umugambwe CNDD-FDD ndetse na politike y'igihugu. Uyu rero we yaciye ayo mateka kuko yaravye akajagari kari mu gihugu, abonye urongoye igihugu ahunze leta arongoye nawe abona atacishoboye nibwo yahisemwe gutanga imihoho wewe ku giti ciwe asaba ko basubirizwa. Uyu ni Antoine Nduwayo yabaye umushikiranganje wa mbere w'u Burundi kuva ku igenekerezo ya 22 Ruhuhuma mwaka w'1995 gushika ku igenekerezo ya 26 Mukakaro umwaka w'1996, ariko yasubirijwe mu mabanga ku igenekerezo ya 31 Mukakaro umwaka w'1996. Ku munsi w'ejo tukazogaruka kukungene tukazogaruka kuri leta ya Gervais Nderakobuca ndetse n'abashikiranganje bose atwara. Hari vyinshi tuzobageza ko ntimuzacikanwe. Uyu Antoine Nduwayo rero yarongoye leta y'u Burundi mu gihe kitoroshe na gato cari kigizwe n'ibitero vy'ikiroberi ca CNDD vyagoma vyiyongera mu gihugu. Abanyagihugu baguma bicwa mu mihingo myinshi y'igihugu, ukwinubana hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere, ukwinubana kw'abagize leta yavuye muri convention de gouvernement, ubukene n'akajagari mu bisata bitari bike vy'igihugu. Muri ruheshi rero umwaka w'1996 mu nama bakuru b'ibihugu yabereye i Arusha mu gihugu ca Tanzania, President Sylvestre Ntibantunganya ari kumwe n'umushikiranganje wa mbere baremeye umuzo w'inteko mpuzamakungu mu Burundi. Ikibazo cavuye kibatandukanya rwose kandi kiba imbaruso y'itembagazwa ry'ubutegetsi. Kuva murantunge kwigenekerezo ya 23 Mukakaro rero umwaka w'1996 President Sylvestre Ntibantunganya yarahungiye mu buserukizi bwa Amerika mu Burundi. Bukeye umugambwe UPRONA utangaza ko usakize umukuru w'igihugu kandi ko usokoye muri convention de gouvernement. Kwigenekerezo rero ya 25 Mukakaro inyuma y'iminsi ibiri gusa muri uwo mwaka w'1996 igisirikare nibwo camenyesheje ko gishikirije ubutegetsi bwa president ko gishikirije ubutegetsi President Buyoya kubera umukuru w'igihugu yari yahunze. Bukeye rero mu gihe iyo yahungiye President Ntibantunganya yabandanya avuga ko kiri President w'u Burundi, umushikiranganje wa mbere Antoine Nduwayo yaratanze imihoho anamenyesha ko yiteguriye gukorana n'ubutegetsi bushasha. Antoine Nduwayo rero ninde? Uyu yabaye umushikiranganje wa mbere amwe mu mabanga ya mbere abaryoshe kandi avunanye, ariko we akaba yaremeye gutanga imihoho ari muri ico kibanza. Reka tuze tumugaruke ko, reka nkwibutse ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwe nadushikiriza kandi usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko irya nino nga mu gihugu cy'u ndetse no makungu yakure. Uyu Antoine Nduwayo tugiye kugaruka ko nk'umwe mu bashikiranganje batanze imihoho ndetse na leta yiwe yose igahita ivaho kuri ubwo yavutse mu mwaka w'1943 aho bita Kuwingoma muri commune Matana ho mu ntara ya Bururi. Hari imbuga zimwe zandika ko yavutse mu mwaka w'1942.
uyu yize amashure mato Inyangwa muri komine Ryansoro, ayisumbuye ayabandaniriza muri groupe scolaire d'Astrida mu gihugu c'u Rwanda, ayahereza kuri Collège du Saint-Esprit i Bujumbura. Yize kaminuza i Bruxelles mu Bubirigi, aheraheza i Berlin mu Budage mu gisata c'ubutunzi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1973. Imirimo yiwe yayihereye mu bijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, aho yaronse akazi mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'amakungu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1966. Uyu kandi yarakoze amabanga atandukanye muri ubwo bushikiranganje. Yarakoreye mu buserukizi bw'u Burundi i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Moscow mu Burusiya. Yaranabaye kandi umuyobozi ajejwe ibihugu vya Afrika, Aziya na Amerika y'ubumanuko. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1978 Antoine Nduwayo yaraganywe kurongora ihinguriro Kotebu ryari rihejeje kuvuka, aribera umuyobozi mukuru gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1983. Uwo mwaka nibwo yaganywe kuba umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishirahamwe CPGL ryari rifise icicaro i Gisenyi mu Rwanda, maze ararirongora gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1991. Aho agarukiye mu Burundi rero, Antoine Nduwayo yaganywe kuba umukuru w'ikigo gicungera amasosiyete ya leta gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Inyuma y'amatora yo muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993, Antoine Nduwayo yagiye gukora mu bigenga, acarongora ishirahamwe Ntegabizoza Bicol. Yavuye ngaho rero aja kuba umushikiranganje wa mbere kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1999, Antoine Nduwayo yaganywe kurongora ibanki Kamofi. Yahavuye asubira mu bigenga arongora ibanki BCD kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1999 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2003, abona gukukuruka. Antoine Nduwayo ngo niwe akurira abahoze ari abashikiranganje ba mbere b'u Burundi bakiri bazima, naho atari we yabatanze kwinjira muri ayo mabanga. Kuri ubu akaba arengejeho gato imyaka 80 y'amavuka. Reka tugaruke ku mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996, umwaka Antoine Nduwayo yatanzemwo imihoho. Umubano wa Perezida Sylvestre Ntibantunganya n'umushikiranganje wa mbere Nduwayo uzwi nka kimwe mu bihe bitoroshe mu nzego z'u Burundi. Inzego z'ico gihe zagengwa n'amasezerano bita Convention de Gouvernement yasinywe muri Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 hagati y'umugambwe Sahwanya Frodebu watsinze amatora mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 hamwe n'umugambwe Upona wari imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi kandi wahoze utwara igihugu. Umwe wose muri iyo migambwe wari ufise iyindi migambwe bari kumwe. Ku ruhande rwa Frodebu hari uruhande rwitwa Force de Changement Démocratique FCD, ku ruhande rwa Upona bavuga Parti Politique de l'Opposition PPO. Muri leta FSD yari iserukiwe ku rugero rwa 55%, mu gihe PPO nayo yari iserukiwe ku rugero rwa 45%. Ayo masezerano yari yakozwe kugira ngo haboneke inzego bwego zitwara igihugu inyuma y'urupfu rwa Perezida Cyprien Haryamira. Amasezerano rero agisinywa, umushikiranganje wa mbere yari Anatole Kanyenkiko, ariko umugambwe we waramugumukanye muri Nzero umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994, umwagiriza ko yegereye cyane Frodebu, niko gusubirizwa na Antoine Nduwayo. Umukuru w'igihugu w'ico gihe Perezida Sylvestre Ntibantunganya yarafise ikibazo gikomeye. Igihugu cari mu ngwano, ariko igisirikare nticamwizera, cabona ko akorana n'ikirobere ca CNDD narirya cari cyashinzwe n'abafrodebu. Ku rundi ruhande, Perezida Sylvestre Ntibantunganya ntiyari yizewe n'abo mu mugambwe wiwe. Bamwe bamubona nk'umuhemu ariko akorana n'igisirikare, kandi ko yahebeye ubutegetsi bunini abari batsinzwe mu matora yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Umushikiranganje wa mbere Antoine Nduwayo we yarafise ikizere cy'igisirikare be n'uruhande rw'imigambwe ya PPO,
ariko ku rundi ruhande yari yizewe n'imigambwe yo muri FCD. Ivyo vyatuma rero umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere babaho bacunganye gusa. Ibintu vyari bigeze rero ku rwego umukuru w'igihugu agize urugendo hanze mu nama zikomeye n'umushikiranganje wa mbere yaca agenda kugira ngo umukuru w'igihugu ntaje kuvugirayo ivyo batahurije ko. Muri leta abashikiranganje ba FCD n'aba PPO bari bameze nk'abahanganye, habamwo abata baromoka n'uwishwe. Ikibazo cagumye gihanze iyo leta cabaye c'umutekano, ikiroberi cagumye gikomeza ibitero, abarundi batari bake barasiga ubuzima. Mu gisagara ca Bujumbura naho hari imirwi y'urwaruka Sanzu Nsheke, Nsa Defete na Jedebo yari igisibije, maze igisagara cigaburamwo amakaritiye y'abahutu n'amakaritiye y'abatutsi. Hamwe hose uwugiyeyo ava mu bundi bwoko yaragira ikibazo. Ni gutyo rero inama z'akarere zagoma zikurakuranwa kugira ngo haboneke inyishu ku kibazo cyo Burundi. Amakungura atinya ko mu Burundi hashobora kugwa ibara nko mu Rwanda mu mwaka w'1994. Kwigenekerezo rero ya 25 ruheshi umwaka w'1996 mu nama barimo n'umushikiranganje wa mbere i Arusha muri Tanzania, President Sylvestre Ntibantunganya yarasavye ko hoboneka inteko mpuzamakungu ziza guhagararira amahoro mu Burundi. Icyumviro cyaremewe mbere n'ibihugu bizorungika inteko biremezwa. President Ntibantunganya n'umushikiranganje wa mbere Nduwayo bagarutse mu Burundi indimi zabaye zibiri. Umushikiranganje wa mbere yari ku ruhande rw'abasirikare n'abandi barundi batere ku muzo w'inteko mvamakungu, mu gihe President Ntibantunganya nawe yabandanije gushigikira umuzo w'izo nteko, yabona ko arizo zomufasha kugira inguvu no kugarukana umutekano. Mu gaturuturu rero ko kugenekerezo ya 21 mu kakaro umwaka w'1996 ingabo z'abaroberi ba CNDD FDD biraye mu ikambi y'abateshejwe izabo muri komine Bugendana zirasasika inganda. Abatutsi bari hagati y'350 ndetse n'650 bagwiriyemwo abakenyezi n'abana barishwe muri ako gaturuturu. Amaganya n'amarira vyuzura imiryango, ukwinubana hagati y'amoko kurongerekana. Nibwo rero kwigenekerezo ya 23 mu kakaro uwo mwaka w'1996 haratunganijwe igikorwa cyo gushingura abahitanywe n'ico gitero. Umushikiranganje wa mbere Antoine Nduwayo yarahishikiye. Umukuru w'igihugu nawe nyene yarahishikiye, ariko yakigwa n'inyandiko n'induru z'ababuza babo bamwagiriza ko akorana n'ababiciye. Mbere bamwe batangura kumutera amabuye. President Sylvestre Ntibantunganya ntivyashobotse ko abandanya ico gikorwa, ahubwo yasabwe kurira indege vyihuse agasubira inyuma kubera umutekano we washobora kubangamirwa. Uwo mugoroba nyene President Ntibantunganya yarayahungiye mu buserukizi bwa Amerika mu Burundi kubw'amakuru yoba yararonse ko ashobora kugandagurwa. Kwigenekerezo ya 24 mu kakaro umwaka w'1996 umugambwe UPRONA waratangaje ko ukwicizere cyawo kuri President Ntibantunganya kandi ko usokoye muri convection du gouvernement igihugu cyari gijije kwinjira mu gipfungu gikomeye. Kwigenekerezo ya 25 mu kakaro umwaka w'1996 umushikiranganje wo kwivuna abansi Colonel Filimine Sinzoyiheba nawe yatangaje ko igisirikare kiravye ibintu bigeze kandi kigahanuza abashinga ntaye cyafashe ingingo yo gushikiriza vy'imfata kibanza ubutegetsi President Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi. Buke rero umushikiranganje wa mbere Antoine Nduwayo nawe yacatanga imihoho, gutyo leta yiwe iba iragiye. Ni gutyo haratangwa urugendo rushasha rw'u Burundi rwashikanye ku masezerano ya Arusha be n'amasezerano yo guhagarika intambara mu myaka yakurikiye. Ngivyo rero ivyari bigezwe ko muri kano kanya twagera tugaruke kuri uyu yabaye umushikiranganje wa mbere yemeye gutanga imihoho akemera guheba ikibanza rimwo aravye amagorwa igihugu cyarimwo. Ese nike cigo woba ukuye muri iki cegeranyo tubashikirije? Gira ico nawe ushikirije muri commentaire. Ibindi vyose rero turiko turabategura kuzobagezako, vyose ntuzocikanwe. Niba utari wafyonda subscribe canke s'abonner ufyondeko, kandi usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro dushikiriza vyinshi aho rero muherereye mu bisagara bitandukanye mu ntara zitandukanye zigize Burundi, mu buseruko, mu manuko, mu buraruko, mu burengero,
abadukurikirana baherereye mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini ku mugabane wa Afurika ndetse no makungu ya kure mwese Imana ibahezagire amakuru yacu nakagaruka.